Muy buenas tardes. Mwiriwe neza. Un saludo al misionero Ntasho Miguel kuri Bermúdez misiyoneri Marín, Miguel Bermúdez a su Marín, esposa Ruth umugore wiwe y todos Rusi, los que lo ndetse acompañan n'abandi bose en este día de hoy, bamuherekeje uyu sábado munsi wa 7 de gatandatu enero del itariki indwi 2023, z'ukwa mbere mu mwaka wa en 2023, donde se aho encuentra nuestro hermano Miguel allá mwedata en Miguel ari hariya Barquisimeto, muri Venezuela, Barquisimeto, en la Venezuela, congregación que mu pastorea el ikoraniro reverendo Naum riyobowe na León. Revera Naum Leon. Hoy sábado 7 de Uyu munsi enero wa de este año gatandatu itariki indwi z'ukwa mbere 2023. mu mwaka wa Es realmente una 2023, mu bendición y by'ukuri ni privilegio ihigwe hamwe poder n'umugisha enviar este saludito a todos gushobora kubarungikiriza intasho ustedes y mwese, también los que están ndetse conectados a n'abandi través bose del bihuje satélite natwe biciye Amazonas kuri satellite o Amazonas internet canke kuri internet. en esta ocasión. Muri kano Pueden tomar kanya asientos si murashobora están en gufata pie. ibyicaro byanyu mu gihe mwamuhagaze. Anoche, en el estudio de Nijoro anoche, mu nyigisho za estuvimos nijoro viendo twariko turabona esa twariko escritura turabona que nos habló allí icanditswe yatubwiye el reverendo William Branham, y que Revera nuestro William hermano Branham, William mwedata escribió William nawe agaca yandika ngo ese momento de bya mwanya adopción, gukuragwa mu lo mwuzuro cual es esa lluvia ariyo que vendría ari en este tiempo final, irya mvura yari kuza muri iki gihe ca nyuma, y kandi lo cual él escribió, la lluvia viene, es aho igual yaciye la yandika ngo plenitud imvura del iraje Espíritu Santo. bingana umwuzuro wa mpwemu Y yera. él allí dibujó la piedrecita, Aho que es la acacapura piedra angular, ibuye la rikomeza edad de la ifuruka, piedra angular, igihe la ciyo rikomeza dispensación del ifuruka, reino, ikiringo en c'ubwami, donde Dios aho en este Imana tiempo final muri kino gihe ca nyuma cumpliría la promesa yari gushikiriza de isezerano nuestra adopción, ryo gukuragwa mu de mwuzuro nuestra kwacu, transformación. uguhindurwa kwacu. Y nos dice Kandi en un aratubwira mensaje que mu les butumwa iba a bumwe leer nari ayer, ngiye kubasomera pero ejo, hoy lo ariko vamos a leer uyu aquí, munsi que tugiye tiene que ver kubusoma con ngaha ese estudio de ayer, bijanye n'inyigisho z'ejo. y lo complementamos Nuko esta duheze partecita aquí, aka gace duheze donde tukuzuze él hano dice en el mensaje, habla de ahavuga la mu peña, butumwa bwitwa ngo bwira en la urutare página, ku rupapuro página 12, urupapuro rwa 12 abajo dice hepfo haravuga este ngo mensaje, mwo 12 butumwa y 13, 12 na 13 dice, haravuga ngo si Dios deseara poner juicio Imana sobre nosotros, yipfuje no kuducira habría urubanza, ninguno de kuzana urubanza kuri nosotros que no se twebwe, quejara. nta muntu n'umwe muri twebwe yokwidoga. Somos dignos de ir al infierno. Turabereye kuja No ikuzimu, somos dignos de ntabwo nuestra tubereye sanidad, gukira no somos indwara, dignos de ntabwo nuestra tubereye salvación. agakiza. Pero en medio de todo Ariko eso, muri ibyo ese byose mismo Dios que iyo les Mana perdonó nyene todos sus pecados yabahariye y ibyaha todas sus byose dudas, ndetse Él n'amakenga yose, todavía dijo, yo habla nubira de la cavuga peña iti y ella bwira dará su urutare agua. nago ruratanga Amén. amazi. Eso Amen. es cierto. Ibyo No ni byo importa kuri, lo que ntacyo sucedió, bitwaye ibyabaye háblale byose. a la roca. Bwira En los urutare pecados de ellos, mu aún byaha háblale a byabo, la roca. naho nyene bwira Hoy urutare. en día, Uyu cuando las munsi iglesias están mu gihe tan amashengero quisquillosas, yamaze kwiyoberanya, inquietadas, yaramaze y uno dice, kwiyunga, soy esto, bamwe bakavuga y el bati otro dice, ndiki, soy abandi eso, nabo bakavuga y bati uno dice ndiki, esto, bamwe bakavuga aquello ati y lo ndiki otro, na kiriya na no tiene kiriya. nada que ver con Nta na ellos y eso. hamwe bihuriye Dios n'ibi está n'ibi. ahí, Imana en iri medio ngaho de eso. hagati muri ibi. Todavía envía su Espíritu Nubu Santo, iracarungika mpwemu todavía yera, envía su nubu poder, iracarungika todavía ububasha, sana al enfermo, nubu iracakiza todavía abarwayi, muestra la nubu señal del iracerekana Mesías ikimenyetso viviendo ca entre la Mesiya aba gente. hagati mu Él es el bantu. mismo ayer, hoy, Uko por yari los ari ejo n'uyu siglos, munsi niko en ari kandi ko medio de nuestras azokwama riñas carnales y hagati cosas. mu ntambara zacu z'umubiri Mire, n'ibindi n'ibindi. muchos Ni de mu ellos murabe, dijeron, benshi bueno, muri bo baravuze bati ni ahora sí byiza. eso es todo lo Rero que puedes hacer. nimba ari Aquí ibinyene estamos, bashobora gukora, turi acampados en ngaha el desierto, dushagaje mu bugaragwa, escarbamos en cada fuente, twarimbye muri buri riba, escarbamos en turimba cada muri puntos, tuburongo y dutatu, no hay agua. nta mazi ahari. Y aún ahí en el lugar más Ndetse seco na de hariya todo el desierto, humye mu bugaragwa esa bwose, vieja hariya mu bugaragwa, peña ahí arriba del ruriya rutare cerro, rwa kera una hariya flecha hejuru ku hacia musozi, la aha piedra acacapura angular que akarongo dibujó kerekeza en mu las ibuye edades, rikomeza imfuruka iryo yari yacapuye ir no mu bihe y hablarle a by'ishengero. la peña Bwira urutare cómo Dios hace las cosas. mbega ingeri Imana ikora Eso solo ibintu. confunde a la mente Ibyo carnal. bizazanira ubwenge Ellos no bw'umuntu, saben qué hacer al ubwenge respecto. bw'umubiri. We Recuerden ntamenye icyo ashobora la gukora señal mu by'ukuri. Mwibuke que le dijo ikimenyetso Dios, el Imana ángel al hermano yabwiye, Branham, marayika yabwiye que mwidata contaba Branham cuántos picos había, ko y yoharura decía udusozi 7, twari y duhari, él dijo, aravuga tu ati nombre ni está indwi, sobre toda la iramubwira montaña. ati izina ryawe riri Y kuri iriya después de musozi. eso, Nyuma yaho el desierto era lo que había, hari mu bugaragwa niho o sea, no había yari más ari, nada. ni kuvuga ngo nta kindi kintu cyari Ahora gihari. miren Rero dónde él murabe coloca esa piedra, aho ashira que rino es el buye, lugar más seco, porque ariho mira lo que hantu ahora humye él cyane, dice. kuko nimwumve uko aciye Ahora, avuga. el lugar más Rero seco en ahantu el humye desierto cyane mu es bugaragwa la peña. ni ku rutare. Cualquiera sabe eso. Uwo ari we Bueno, wese byarabizi, ni si no byiza. pueden encontrar Nimba agua badashobora en las kuronka fuentes amazi antiguas, mu mariba ya entonces, kera, nuko rero ¿cómo van a mbega ni encontrarla gute en la peña? boyasanga mu rutare?
Recuerden que la mwibuke peña ko urutare representa a Cristo en su rushushanya primera Kristo venida mu kuza y kwe kwa mbere en su segunda venida. hamwe no mu kuza kwe kwa kabiri. Y aparentemente Kandi womengo lo que se ve, vean lo que ibiboneka comentaron ellos allí, nimwumve ivyo bavuze ngaha es la peña ni urutare la que les daría el agua, pero niko gwari gutanga a simple amazi, vista lo que ariko se veía era uravye algo neza caboneka totalmente cari contrario, ikintu kinyuranye porque es el n'ivyo, lugar más kuko seco hariho que ahantu pueden humye haber- que cane puede haber en el hashobora desierto, kuba una harabayeho mu bugaragwa y que de una kw'ibuye, piedra iba a salir nuko agua. mwibuye akaba ariho haza kuva Ahora amazi. miren, Rero murabe dice, haravuga ngo bueno, ni si no vyiza pueden niba encontrar agua badashobora en gusanga las amazi fuentes kuronka antiguas, amazi mu mariba ya entonces kera, pueden ni ukuvuga ngo encontrar badashobora y no kubona van a encontrar la kandi revelación ntibazigera baronka uguhishurirwa en basanga uguhishurirwa los tiempos pasados. mu bihe vya kera. Y ahora miran y ven y dicen, Ubu pero bararaba ¿cómo bakaraba bakavuga bati van a ariko encontrar ahí? ni O gute sea, bazoyasanga miran ngaho, para atrás ni ukuvuga ngo bararaba inyuma y ven bakaraba lo que se ha traído, bakabona pero no ibyazanywe, encuentran esa ariko revelación, ntibaronka uko no guhishurirwa, encuentran ntabwo esa fe de rapto. baronka uko kwizera ko kunyakugwa. ¿Cómo entonces dirán? None ni Y gute dicen, ¿cómo bovuga, no baravuga encontramos bati en las fuentes antiguas? namba ¿Cómo tutayasanze mu vamos a mariba ya encontrar kera, mbega ni gute twoyasanga ahí en el desierto, en esa ngaho peña, mu bugaragwa mw'urwo toda rutare seca? bwumye? Bueno, si no pueden Ni encontrar vyiza agua en las badashobora fuentes kuronka antiguas, amazi mu mariba ya entonces, ¿cómo kera, van a mbega ni gute encontrarla en la peña? bazoyasanga bazoyaronka mu rutare? No pueden encontrar Mwebwe sanidad mudashobora divina kuronka gukira indwara en la gran iglesia mw'ishengero con este rikomeye nombre. cane Si hay ryitwa más sanidad nk'uku, divina que la que atagukira habrá indwara en guhari esta gran iglesia a la que nk'uko bamwana pertenecemos, amashengero la akomeye antigua cane fuente. turimwo mu ¿Cómo mariba ya va a kera, encontrar mbega ni una gute en el ugukira mundo? indwara ¿Cómo va twogusanga a gute subir a la mw'isi? cima de Mbega la ni gute woduga montaña hejuru ku y musozi hablarle a la peña ngo ubwire cuando no hay urutare agua mu gihe allá ata amazi arriba ahari para hariya comenzar? hejuru? Mu Y gutangura señalas a la piedra angular aca yerekana mu gihe c'iburiko bizifuruka, y un dibuja la piedra angular aca con pura las iburiko edades. bizifuruka hamwe n'ibihe vy'ishengero. dicen, ni ukuvuga ngo Pero si no hay nadie baravuga acá bati arriba, ariko ata kintu na solamente kimwe hay kiri una ngaha roca hejuru, ahí. hari urutare gusa. Eso mismo es lo que hay en la Ivyo piedra ni navyo angular. nyene biri mw'ibuye riko bizifuruka, Una roca. urutare Cristo Kristo en su segunda mu venida. kuza kwiwe kwa kabiri. Pero una cosa de ello era, Ariko kimwe no muri es ivyo como cari se mire, iki, si nk'uko es tomar a biraba, Dios si nk'uko en bigaragara, su palabra, ahubwo ni gufata Imana mw'ijambo hablar ryayo de todos modos, ukavuga uko biri kose, hablar de todos modos. ukavuga uko biri kose. Vean. Murabe Ahí escribe, aho yanditse Habla ngo rubwire, si el doctor lo rechaza a usted y le umudogiteri dice, "Ese akwasa cáncer te akakubwira va a ati matar", iyo kanseri ¿cómo podría ser izokwica, que un hombre mbega ni pusiera gute las manos sobre umuntu usted? yorambika ibiganza No kuri hace wewe? ninguna diferencia Nta en la tandukaniro manera na que se rimwe mide. vyotanga nk'uko Cuán umuntu necio le yovyitegereza. parezca a la Mbega ciencia. ingene ubushakashatsi Dijo twobona que ko ari ellos ibintu pondrán sus vy'ubupfu. manos sobre los Imana enfermos yaravuze yuko y ellos bazorambika sanarán. ibiganza ku barwaye No bagakira, importa la manera aca que se bitwaye mide. uko bobiraba uko Quiere ariko decir kose. usted Ushaka que un kuvuga día ko como umunsi este, umwe cuando tenemos nk'uyu, toda la cultura igihe tuzoba del dufise punto imico supresivo, yose tubona yo ngo siempre dutatu, pensaba en ca la buri gihe cultura, namye niyumvira ku si mico esa es una gran namba cosa. ico ni Ajá, ikintu gikomeye lo que cane. entiende Aha, la cultura, iciyumviro cane kuko cultura es niyumvira un ku hombre muco que no tiene ni suficiente nk'umuntu nervio atoba para matar un conejo, ashobora kwica pero urukwavu, puede comer un ariko vientre lleno de agashobora ellos si alguien más lo mata. kururya hagize uwundi muntu agwica. O lo que nosotros necesitamos Ico twe hoy dukeneye en un uyu día no munsi, es cultura, ico dukeneye uyu munsi O sea, ntabwo lo ari que mico, necesitamos hoy, ni ukuvuga ngo ico dukeneye uyu un día munsi, no es ico cultura. dukeneye uyu munsi Lo ntabwo que ari mico, necesitamos ico hoy dukeneye es uyu el munsi Espíritu Santo. ni mpwemu yera, La fe de alguien en eso, ukwizera con la k'umuntu muri palabra ivyo de Dios mw'ijambo viva. O sea, que esa ry'Imana nzima, palabra ni ukuvuga ngo muri iryo viva. jambo rizima. Y dibujó una piedra angular y Agaca las pima edades. ko bizifuruka hamwe n'ibihe Eso es vy'ishengero. exactamente correcto. Ivyo ni En ivyo este kuri gran neza día de neza, educación, kuri uwo munsi este ukomeye gran cane día de w'inyigisho, ciencia, umunsi ukomeye ¿qué cane significa eso para w'ubushakashatsi. Dios? Mbega ivyo Bueno, bisobanura iki ku ellos, la Mana? ciencia una Ni vez vyiza. edificó una gran Abashakashatsi torre, barigeze iba a llegar kubaka hasta el umunara cielo. wari gushika Ella se mw'ijuru, sentó y se Imana rió en la iricarira ignorancia twenga de ellos. ubwo bucucu Y lo que bwabo, hizo, él kandi ico envió un yakoze pequeño movimiento yaciye de lenguas ahí ibayoberanya y indimi confundió la ngaho, cosa completa. nuko iyoberanya Oh, ibintu Dios byose. puede hacer lo que quiera. Imana irashobora gukora ¿O no ivyo ishaka puede? byose canke Oh, ntishobora? es Dios. Niyo Él Mana, es Dios para ni siempre, Imana ciertamente. ibihe byose, nivyo Note, kuri. ¿qué sucedió Urabe aquí? mbega vyabaye gute Ahora hano entonces rero? encontramos que Dios Turabona le yuko dijo a Imana Moisés, yabwiye en Mose medio de todas sus hagati aflicciones humanas, muri ve irya mibabaro y ya háblale a la kimuntu, peña, yaramubwiye ati y ella genda dará ubwire su agua. urutare narwo ruratanga Cuán amazi. necio para sus Mbega mentes ingene carnales. vyagaragara Bueno, umengano si bupfu eso mu es lo bwenge mejor que bwiwe, puedes ni vyiza. darme, Namba ari ico mushobora mejor kumpa, déjalo en paz. ivyiza Como bireke. Elías.
nka Un día Eliya cuando fue a orar y envió a umunsi su umwe igihe siervo yagenda a ver si gusenga había una señal akarungika de nube. umushumba wiwe kuraba fue namba hari ikimenyetso 7 c'igicu veces. we yagiye incuro ndwi. Ahora recuerden Rero mwibuke que 7 mwibuke veces ko fue incuro ndwi las ocasiones que le dieron arizo vuelta, ncuro vuelta, bazungurutse impome zahari i Yeriko. o sea 6 ni ukuvuga ngo incuro zitandatu y incuro la zitandatu séptima vez incuro y'indwi dieron 7 baciye vueltas bazunguruka luego incuro ndwi de hanyuma esa última vez, o y'iyo sea, ncuro ya nyuma ni representa ukuvuga ngo la edad de la bishushanya triangular, igihe cy'ibireko bizifuruka pasando por gica 7 etapas mu ntambuko consecutivamente. ndwi z'umwungikanyo. Y él le dijo, we no hable nada yaramubwiye ngo ntuvuge ikintu y na luego kimwe grita. hanyuma Cuando yo les digo, musemerere igihe en nza la primera kubabwira. vuelta se iba tocando Igihe la bazunguruka trompeta ubwa mbere cada vuelta, bagenda baravuza pero en inzamba esas- bagenda en esa barazunguruka que ariko se dieron 7 ku kanyuma consecutivas, aho ahí bazungurutse hubo incuro silencio. ndwi z'umwungikanyo aho habaye Y ese agacerere silencio kandi ako gacerere por media hora que ni agacerere k'inusu está y'isaha ocurriendo kariko karaba en este lapso de tiempo muri kano gahe ahora kagufi ubu dentro imbere de la edad de la mu piedra gihe angular, cy'ibuye donde rikobe se corren zifuruka 7 etapas ahisubiramwo consecutivas. intambuko ndwi Y ya la z'umwungikanyo última, kandi ku kanyuma entonces es nuko el grito. rero niho baheza O sea, bagasemerera entonces, ni ukuvuga ngo esos muros izo mpome serán tumbados, caídos, zizotembagara zigwe y ahí zihenuke. es otra nuko parte donde esa escritura aho se rero cumple, n'ikindi porque gice las aho escrituras icyo tienen cyanditswe múltiples gishikirizwa kuko cumplimientos y ivyanditswe múltiples bifise revelaciones. ugushitswa kwinshi hamwe no guhishurirwa Ahí kwinshi. entonces entraremos Aho rero niho tuzokwinjira a esa tierra prometida muri del nuevo ico gihugu cuerpo, c'isezerano c'umubiri musha, y ahí es donde kandi aho ni naho ocurrirá hazoba ese gran evento ico kintu de gikomeye nuestra cane adopción. co kuragwa mu mwuzuro kwacu. Vean, él Murabe, fue 7 veces we yagiye incuro ahí en ndwi el tiempo de ariya mu Elías. gihe ca Eliya. Cuando regresó dijo, Igihe yagaruka yaravuze hay ati una nubecita hariho como del agacu tamaño de la gatoyi mano de un kangana hombre ahí en el n'ikiganza oeste. c'umuntu hariya Y él iburengerazuba. escribe en el Yandika oeste, ngo y iburengerazuba también escribe ndetse kandi Apocalipsis acayandika 10 del ibyahishuwe 1 al 10 11, kuva ku murongo wa y 11 kugeza escribe ku 11 oeste también, este yandika otro kandi lado. iburengerazuba Él ku rundi dijo, saca el ruhande barril yaravuze de ngo lluvia, sohora oigo el ingunguru sonido de abundancia ndumva de akavuvu lluvia k'imvura viniendo. nyinshi ije. ¿Qué era eso? Mbega ivyo vyari Bueno, biki? la mente Ni carnal vyiza. se hubiera Ubwenge perdido de bw'umuntu eso rápidamente. bwari Decir, kwiga bwari bueno, kuba bwiza si ivyo eso es n'ingoga todo lo que akavuga puedes ati hacer. ni vyiza namba ari ivyo O sea, ashobora gukora al ver ni ukuvuga ngo mu kubona nubecita nada más, ako gacu ahí gusa podría aho decirle la mente ashobora carnal, si ubwenge estuviera allí, bw'umubiri iyo en bwari kuba alguna buri de ngaho esas personas, podía muri decirle, bamwe muri abo bantu eso bari nada gushobora más lo que kuvuga puedes bati hacer, esa nubecita. ako gacu nta kintu na kimwe kokora Vean, pero ako gacu muraba ahí ariko seguida él le dijo, aho yaciye ababwira ngo saca el barril. nimusohore imibehe O sea, musohore ingunguru ni ukuvuga Vean cómo murabe ya ingene con ver mu nada kubona más gusa esa nubecita, ako gacu él decía, gato oigo el sonido yavuze de ati abundancia ndumva de akavuvu lluvia k'imvura viniendo. nyinshi ije. Recuerden que todo lo que mwibuke Dios yuko ibintu byose imana siempre cumple, buri gihe lo ishitsa cumple en una ibishitsa manera mu buryo sencilla. buciye bugufi. Él escribe allí la lluvia aho yanditse tardía ngo imvura y'urushana Porque uyu es en munsi ese tiempo kuko final ni muri iki gihe ca nyuma en donde nos estaría trayendo aho tuzoba esa enseñanza turiko turazanirwa izi de la nyigisho lluvia z'imvura tardía y temprana juntas, y'agatasi n'iy'urushana ziri hamwe ariko que es en mwibuke la lluvia tardía yuko donde ari imvura viene el y'urushana conocimiento ni mu mvura y'urushana de ahazamwo la ubumenyi revelación bwo del guhishurirwa misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre. uguhishurirwa kw'ibanga ryo kuza kwa con kabiri ko sus kuza ángeles. k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe En el cumplimiento ni mu gushitswa de la edad de la piedra angular, kw'igihe c'ibireko bizifuruka en donde ahí se estará cumpliendo aho ngaho hazoba hariko harashikirizwa esas 7 etapas izi consecutivas, ntambuko ndwi y donde z'umwungikanyo gran lluvia ndetse ni naho vendrá. imvura nyinshi izoza. cuando leímos ayer, la lluvia igihe twasomye vendrá, es ejo igual, ati imvura el Espíritu izoza Santo bingana en su mpemu plenitud, yera mu mwuzuro wose o en la plenitud, canke mu es lo que mwuzuro él dice wose. allí, escribe allí, ivyo yavuze Y al ngaho lado, yanditse ngaho ku ruhande él escribe la lluvia viene, yanditse ngo es imvura igual, iraje la bingana plenitud del Espíritu umwuzuro Santo, wa mpemu yera y escribe la adopción, acandika ngo ukuragwa mu mwuzuro. esa grande lluvia, iyo mvura nyinshi la que está cayendo en niyo este tiempo iriko final, iragwa muri iki gihe ca para nyuma producir en nosotros kugira ngo ikore muri twebwe nuestra adopción. itume muri twebwe haba Nuestra ukuragwa mu transformación. mwuzuro uguhindurwa kwacu. Y kandi
hay un mensaje aquí que hariho estaba ubutumwa ngaha leyendo, twariko donde turasoma aho nos habla tubwirwa de esas bendiciones kuri ino migisha que Dios tiene para Imana nosotros idufitiye en este tiempo final, en muri kino gihe donde ca nyuma la aho bendición de la primogenitura umugisha w'abana b'imfura está siendo uriko dada a la iglesia del uratangwa Señor, uhabwa ishengero y en ry'umwami donde kandi ese ni reino naho buno bwami estará siendo establecido, buzoba buriko burimikwa y por consiguiente kandi mu para yandi eso majambo tienen kubw'ivyo que estar hategerezwa los dos palos kuba inkoni en la zibiri mano del profeta. mu maboko y'umuvugishwa Y vamos a ver, kandi reka ya turabe lo estaremos viendo en estos próximos días, tuzobiraba muri ino minsi igiye y gukurikira vamos a estar viendo kandi tuzoheza todo lo que turabe significa ibintu byose esa escritura de Ezequiel bisobanura capítulo ikicanditswe cyo muri 37, Ezekiyeli igice cya 37 y vamos a ir viendo kandi tuzogenda turaraba cómo el ingene reino del norte y el reino del ubwami sur, bwa ruguru n'ubwami bw'epfo lo cual fue ari dividido bwo allí en el tiempo bwagabuwe de hariya mu Salomón. gihe ca Salomo O sea, ni ukuvuga Dios dividió imana yaciyemwo no en el tiempo de kabiri Salomón, si mu sino gihe en el ca de sus Salomo hijos. ahubwo ni mu gihe c'abana biwe dukosore Dividió esos yaciyemwo reinos. kabiri ubwo Roboam bwami y de Robowamu Jeroboam. hamwe na Yerobowamu Ahora ven ustedes rero que en el fin del murabona tiempo yuko ku iherezo ry'ibihe esos dos reinos ubwo bwami bubiri tienen que estar butegerezwa kuba juntos. buri hamwe Él no los dividió en el tiempo we de ntiyabuciyemwo Salomón kabiri por mu gihe amor ca a Salomo David. kubwo gukunda Ahora Dawidi vean que como rero murabona yuko en el fin del nk'uko tiempo ku iherezo esa ry'ibihe unificación de esos uku kwiyunga dos reinos kuba ubwami reino bubiri del norte y reino ubwami del bwa sur ruguru n'ubwami bw'epfo vienen a estar buraheza unidos en la mano bukiyunga del profeta. mu maboko y'umuvugishwa y luego kandi ya eso hanyuma lleva ivyo tiempo de buscar todos tumaze esos igihe lugares turondera aho hantu y hose escritos importantes hamwe n'ivyanditswe que bikomeye están cane relacionados bijanye a ese tema, n'ico porque en cigwa este tiempo kuko final muri iki gihe ca nyuma estarán esos dos palos, hazoba hari izo nkoni zibiri palo de Judá inkoni ya Yuda y palo de hamwe José n'inkoni por ya Efraín Yozefu ku bwa en la Efurayimu mano mu maboko del profeta. y'umuvugishwa Bueno, ni vyiza ore mucho por la actividad de mañana musengere cyane igikorane c'ejo y ndetse por las actividades n'ibikorane que se estarán llevando a cabo bizokorwa todo este año 2000, muri uno mwaka wose wa 23. 2023 en donde aho esperamos que Dios twizigiye twiteze ko nos siga Imana dando ibandanya kuduha todo lo que el pueblo ibintu byose necesita ihanga rikeneye y preparándonos kandi para idutegure nuestra adopción. idutegurire ukagwa mu muzuro y kwacu que tengan en sus kandi congregaciones ese mwabe mufise mu makoraniro yanyu ibintu byose sus pantallas, su biteguye buen sonido y todo amaekra amajwi lo que meza Él byose siempre ha venido hablándonos, ivyo de buri tener gihe todo we listo. yagiye aratubwira byo kugira ibintu Y byose así, bitunganijwe neza nuko ya teniendo todo mufise byose en vuestras congregaciones mu makoraniro instalado, yanyu byose bimeze neza para bishinze que neza después, kugira a la ngo carrera al hanyuma final no estemos ku iherezo con ntituze los preparativos, tuje mu byo kwitegura porque ya va a ser un tiempo kuko más difícil, kizoba ari sino igihe kigoye cyane ahubwo este tiempito vamos a kano gahe aprovecharlo y reka tener tugakoreshe los que no neza tengan sus antenas, tugire tenerlas, ibyo tudafise y el sonido y amantene todo, tuyashinge n'amajwi tuyatunganye así neza kugira ngo bityo ya sea kugira ngo bityo estemos en tuzobe esos turi lugares muri ivyo bibanza ivyo bibanza es bueno que hayan ari vyiza ko sitios hoba grandes hariho así ahantu donde podamos estar, hanini nk'aho dushobora kuba o turi que todo lo canke hagamos byose bize desde tubikore bivuye hano Dios va a estar obrando imana izoba iriko irakora como lo ha estado haciendo nk'uko desde que yamye comenzamos ibikora uhera igihe twatangura esta etapa ino en la ntambuko Gran Carpa mu Catedral ihema nini Karpa en una Cathedrale forma mu buryo progresiva bugenda y burakura cada buke vez buke va kandi buri más y gihe más en aumento. bizogenda vyongerekana cane nuko Todo lo que Dios va a ibintu cumplir byose imana izoshitsa lo va a hacer izobikora en medio de su iglesia. ibikore biciye mu ishengero ryayo Así que estén preparados nuko rero mwitegure en los lugares, mwitegure con mu bibanza todas las cosas en orden. hamwe n'ibintu byose bimeze neza biri mu Para que así rutonde kugira ngo bityo Dios imana cumpla
ishitse todo lo que va a estar ibintu cumpliendo este año, byose izoshitsa muri y uno deseamos que mwaka este año kandi cumpla turipfuza yuko muri uno mwaka yoshitsa y si byose no, pues el otro. bitagenze Siempre uko mu estaremos wundi esperando kuko buri en gihe el año en que tuzokwama Dios tubyiteze mu lo vaya a mwaka cumplir. imana Nos corresponde a izobishikirizamwo nosotros twebwe estar listos. dutegerezwa gusa kuba Él twiteguye está listo. yo iriteguye Falta que el pueblo esté hasigaye gusa preparado ko abantu nabo bitegura todo eso que Dios va a llevar a cabo. kubw'ibi ibintu byose imana Y izokora este tiempo kandi kino gihe es el tiempo ni de igihe los milagros más grandes. cy'ibitangaza bikomeye Porque es el cyane tiempo en donde nos kuko está abriendo ni igihe El aho séptimo sello. turiko La turahishurirwa venida del Señor. ikimataniro c'indwi ukuza Lo que k'umwami es el séptimo icyo ari sello cyo para la ikimataniro iglesia c'indwi y lo que kw'ishengero es la séptima trompeta n'icyo ari cyo para inzamba Israel. y'indwi kuri isirayeli O sea que el ni sexto ukuvuga sello, yuko ikimataniro ca y el gatandatu séptimo sello, n'ikimataniro c'indwi todo eso ivyo vyose se ha estado vyamye bivugwa y Dios nos ha kandi estado revelando imana yamye ese iduhishurira gran misterio iri banga de su rikomeye venida cyane en este ry'ukuza tiempo kwayo final. muri iki gihe ca Y nyuma luego hanyuma la vindicación de todo lo que Dios ha ugushingirwa estado intahe ko ibintu haciendo byose será imana el yamye cumplimiento ikora de lo que fue mostrado azoba ari al reverendo ugushitswa William Branham. kw'ibyeretswe revera William Así Branham que estemos con los nuko ojos rero espirituales bien amaso yacu mu abiertos. gihugu nk'ama bakangutse Porque cyane kuko Dios tiene grandes imana promesas ifise amasezerano para akomeye todos cyane nosotros. kuri twebwe Y twese deseamos estar kandi preparados, turipfuza kuba deseamos twiteguye estar listos, con turipfuza vuestras kuba tugavye congregaciones twiteguye preparadas y listas amashengero yose ateguye para agavye esas grandes yiteguriye bendiciones, esas uno grandes mugisha ukomeye promesas. cyane n'ana amasezerano Que akomeye Dios cyane bendiga y imana Dios ibahezagire guarde. imana ibarinde Y en este tema kandi le muri iki colocaremos cigwa lo que él escribe allí, tuza guca tucita bya bindi yandika hariya la lluvia. imvura Vamos a ver aquí lo que él katurabe hano escribió ivyo yanditse en la página ku rupapuro 13 rwa 13 y la 14. na Y en la 14 14 escribió la ku icumi lluvia na kane tardía yanditse ngo hoy. imvura y'urushana Dios les uyu guarde, munsi muchas gracias, imana ibahezagire imana Manuel, ibarinde permitiendo murakoze cyane mwidata enviarle Miguel saludito kunyemerera kubarungikiriza A intasho todos ustedes allá mwebwe en mwese hariya Barquisimeto, muri también a todos los que Barquisimeto están ndetse conectados n'abandi bose a bihuje través natwe del biciye kuri satélite satellite Amazonas o Amazonas canke internet. kuri La internet lluvia tardía imvura y'urushana hoy. uyu munsi